nasatse umucanti kijoro nemera kurara ndagenda nca kubita nca kumabuye ko muboneye yishimye nambabi nakuwa amazi ndamwegera buhoro buhoro umutima urasimba nimbewe kuhora ubabaye kandi wicaye mugutuye. Landry, vyakujemo gute Melanin Boy niki kuri wewe kugira ngo ushobore kumetriza Melanin Boy? Melanin Boy ni numustar nakuze mfana. Wakuze ufana. Bari bakiri muri We Love Music. Oh manana yuri single telefone ni sona na kamesaje nubona oya number is all we want love ko buke Yuko bwiju mbere umwana mwiza mama oma danser danser chanter chanter oma Lucky Star Boy. Yana bro, urashoboye man. Thanks. En fait, umengo ni Melanin turi kumwe. Umengo ni Melanin nyene ndiko ndumva. Abakunzi muri ko muradukurikirana. Ndashaka kubona muri commentaire yanyu. Uno musore mumwumva gute? Abandanye muzomushigikira, muzomugeza ku ndoto yifuza gushikako. Ubwo guhuza na Melanin uno munsi. Nihe message imwe canke zibiri wo mubwira? Message namuha icambe ndamufana cyane. Uramukunda gose? Ego. Ikindi naco nka collab. Melanin Boy, uravyumva uvuze collabo, what you say, what you mean, uvuze collabo picture, collabo kuririmba. Bibaye nuko twaduye ijya mbere atafoto nta cyabaye numva nakahe kamo wotera abantu bariko baradukurikirana. Icambere cyo navuga nuko no bashimira ndabenshi banyeretse urukundo mbega banyeretse ko ngo fisi impano bamfesita barambwira urabizi ibintu nk'ivyo. Ego. And then navuga no baba diaspora ano abosi nyine ababosi abamanager abayafise bomanza bakanshira ku kuboko imiryango iruguruye ku muntu wese yifuza kugufasha bagapima basi bakaba bupime umvise ko mfise beat nyene mugabo utarashobora kuronka uburyo bwo kuja muri studio ndashobora kuronka uburyo wo gufata ukuboko akavuga ati peti njoni ku test sorry rya ndirimbo twumva uri tayari gukora. Ndi tayari. King's family Burundi. Yo, what going me people? Of course, my name is Pure but the MC. I'm the captain of the industry, MC Santana. In King's Family Burundi, the best channel in Bujumbura, the best channel in Burundi. Nimwe mateleviziyo ehari kugira ngo ishobore kuzamura impano ziri hasi kazishira hejuru. Nkuko mubibona ndi kumwe n'umushitsi uno munsi. Numutipe amazi misali trend ku mbuga zitandukanye, numutipe amazi misali trend avugwa hirya no hino. Ubona wose uhundi mu mwanya muto turaza kumumenya. Reka tumuramutse atwidondore hama mugumane natwe tugende kumenya byinshi kuri we ninde wagwan. Eyo mambo vipi bro? Safi. Uko poa? Ndashima Imana. Abatakuzi ninde? Ni Landry Rockstar Boy. Benshi bamwe baranzi kwigana Melanin Boy. Yeah. Eko. Family ndiko ndababwira yuko uno musore amazi iminsi ari trend, ni umusore amazi iminsi ari trend ku mbuga zigiye zitandukanye. Ni umusore mwabonye ashobora gusubiramo amajwi agasubiramo indirimbo rya Melanin Boy kujya nyene, eka mbere ijwi rya Melanin Boy kujya nyene. Ariko nanje nashoboye kumushaka akantu ka Young Melanin, umutipe afise impano, ari talenti, arakaze cyane ku mpano, ararenze. Tugiye kumumenya Lucky Star Boy ninde, aririmba gute, afise indirimbo zingahe. Landry. Yo. Landry afise imyaka ingahe, ga mwaka ngahe? Afise 18 ans. Uri umunyeshuri? Ego. Ino televiziyo twababwiye turi nga kugira ngo dushobore kumenya uno musore ninde. Landry, nagomba ndagusabe umanze uturirimbire akaririmbo ka Melanin twumve bijya batubwira kari ivyo. No forcing lover, no forcing lover.
1+1 and love is kind. No forcing love, no forcing love. Urakunda ugukunda, no forcing love. Like you see, nababwiye ati ewana uno munsi it's a vibe mugumane natwe. Landry. Yo. Ikibazo cha nibaza. Oya, reka tubanze tubandanye iyindi ndirimbo ya Melanin Boy. Canke iyo nyene nshaka kumva igitero twumve neza kari we nyene. Nasatse umucanti kijoro nemera kurara ndagenda cakubita ncakumabuye ko mubone yishimye nambabi nakuwa amazi ndamwegera buhoro buhoro umutima urasimba nimbewe kuhora ubabaye kandi wicaye mugutuye. Ewana majambo make ndarengewe. Landry vyakujemo gute Melanin Boy niki kuri wewe kugira ngo ushobore kumetriza Melanin Boy? Melanin Boy ninde umufata gute? Melanin Boy ni numustar nakuze mfana. Wakuze ufana. Bari bakiri muri We Love Music. Ego. Niyo mpamvu wacu uhitamwo wakuze umufana ucuririmba nka uzuririmba indirimbo ziwe hama abantu baca bakubwira kuririmba nka Melanin. Ibintu nk'ivyo. Lucky Star Boy. Ikindi kibazo mfise ubwo guhuza na Melanin uno munsi. Nihe message imwe canke zibiri wo mubwira? Kuko ndi sure Melanin Boy kino kiganira ategerezwa ukibona. Melanin Boy nihe message wo mubwira? Message namuha icambe ndamufana cyane. Uramukunda gose. Ego. Ikindi naco nka collab. Melanin Boy uravyumva uvuze collabo what you say what you mean uvuze collabo picture collabo kuririmba bibaye nuko twaduye ijya mbere atafoto nta cyabaye numva sa foto deja none Lucky Star Boy oho gutala kuririmba turumvuri nayo hambavu yo gusubiramo Melanin Boy wewe uraririmba nyene urafise indirimbo wiyandikiye wowe ubwawe atavyo kuvuga ati ngwiri muri ya melody iri muri ya maju ya Melanin voice ya original nashaka undirimbire indirimbo we wanditse kugira ngo na Melanin Boy ashobore kumenya ati wa mwana kumbe wow ile talent you arafise indiri asanzwe afise n'impano yo kuririmba ntaco buza tudakora collab nkeneye numve indirimbo we woba wariyandikiye komsa numve ko ubikwiriye uri muririmbyi. For the first time tukihura umbwiye ko tutoza kidutandukanya ndabifata nkama nizera ko utova kwiseze ndano sinibaza impamvu wabikora sinibaza ico tumumpemukira ariko ico nizera cyo ni kimwe bebe ni kimwe yeah jenzubaho yeah jenzubaho yeah jenzubaho. Ladies and gentlemen, nguma ndababwira yuko Kings Family tuhari kugira ngo dushobore kuzamura za mpano ziri hasi tuzishire hejuru tuzishikane ku rundi rwego. Uyu ni Lucky Star nkuko muvyumva ariko Lucky Star ngerageje kumvira izo ndirimbo heje kuturirimbira hariho aka accent toujours kuri Melanin. It's because alumuido niko alumuido ego uwo kumviriza neza iyi verse indirimbo uhejeje kuririmba aka accent kiju rya Melanin kagumamwo na uravyumva cyangwa ni kwera alumuido wawe oya nyine nuko nsanzwe ndirimbo kunyene. Okay, reka tubandanye na vibe yacu nkene undirimbire iyindi ndirimbo ya Melanin Boy. Uri sweet urazosama ma uko bukeye uko bwije umbera umwana mwiza mama oma danse sante chante oh manana uri single telefone nisona na kama message nubona oya namba
wibonera ukunda uzobona bagutesha umutwe ujya nagukunda ujya nakubesha iyo mama nzo kuryohera si ubuzima uko nshoboye ibibazo bizudahamagaye nuzonda kure nuzontererane toi et moi pour la vie uri sweet urasosama izaba be one love ko bukeye yuko bwije mbere umwana mwiza mama oma danse chante oma Lucky Star Boy yana bro urashoboye man. Thanks. En fait umengo ni Melanin turi kumwe umengo ni Melanin nyene ndiko ndumva abakunzi muri ko muradukurikirana ndashaka kubona muri commentaire yanyu uno musore mu mwumva gute abandanye muzomushigikira muzomugeza ku ndoto yifuza gushikako. Lucky Star Boy uko biri kwinosi n'igihugu cacu turafise ico bita inkingi imbona kazoza ni vision igihugu cihaye 2040 igihugu Burundi igihugu cifashe 2060 Uburundi giteye imbere. Lucky Star Boy mu myaka 5 iri imbere yibona he? Myaka 5 iri imbere cyamizo banaje shuri. Ndifuza ko nka vision wanje ndifuza kuzaba afite nzoba ndi free. Nzoba ndi free. Ndashaka nanje kuzakora mbega nkakora cyane. Hajya Melanin ari nanje nkagera cyangwa hasumba eko nkanarenga. Merci beaucoup. Lucky Star Boy mukurangiza ikiganiro cacu ikindi kibazo nanifuje kubaza hamwe wohura na Melanin Boy uwo guza na Melanin Boy nike kintu wo musaba? Melanin Boy duhuye mbega ni byinshi no musaba gusa hari ibintu mbega nka experience mbega nk'ikintu numva ndafise nk'ibintu nomubaza mbega bya bintu biza gutuma urafise ibibazo wo mubaza byo kugira ngo ushobore kuba ingene yabigenje kugira ngo discipline how byagenze gute kugira ngo ashike hajya nivyo wo mubaza. Lucky Star Boy nakahe kamo wotera abantu bariko baradukurikirana? Cyambere cyo navuga nuko no bashimira ndabenshi banyeretse urukundo mbega banyeretse ko ngo fisi impano bamfesita barambwira abizi ibintu nk'ivyo ego. And then kin navuga ati nk'abantu baba diaspora abosi nyine ababosi abamanager abayafise nawe wo babwira iki? Bomanza bakanshira ku kuboko imiryango iruguruye ku muntu wese yifuza kugufasha mukore bagapima basi bakabupime umvise kamfise beat nyene mugabo utarashobora kuronka uburyo bwo kuja muri studio ndashobora kuronka uburyo wo gufata ukuboko akavuga ati peti njoni ku test so rya ndirimbo twumva uri tayari gukora? Ndi tayari kandi mbaye ndashima nyine ego. Abana ba boss aba manager mwebwe muyafise uno mwana akeneye gushigikirwa uno mwana akeneye kuzamuka ashike kure. Lucky Star Boy ndagushimire cyane no ndabashimira na Kings Family Burundi ego ndayishimira cyane. Merci beaucoup. Ana kandi kajyo nundi umunsi twashoboye kubahamagara muze mutwita ego ndahari kandi twizere tudakekeranya ko iyi ndi emission ari wewe na Melanin sio vyitse byageza gusoma ego. Dushimire abantu mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro mukurangiza tubamenyeshe yuko hari umwe mu bambazi basanzwe bakomeye babikora neza muri kino gisagara cyacu ca Bujumbura. Umviriza nimba wifuza kubegwa like you see nta handi twambarira atari muri Nigga Boy Fashion. Nigga Boy Fashion.
barayamaze bati wambara neza ukagaragara neza. Nigga Boy Fashion ihari ku bwanyu, ni iduka risanzwe ridandaza ivyambagwa by'ubwoko bwose, ibiciro naho ni nko ku buntu. Wifuza impuzu, ibirato, amashaneti, amarori, isaha, eka ivyambagwa byose bihari ku bwanyu. Akabiga rero, Nigga Boy Fashion isanzwe igira location ku baririmbyi n'abakinyi b'amareresi, niyibagiye n'abantu bose babyifuza. Mufise ico mubaza, hamagara kuri 68 amajana 735 amajana 335 canke mukabasanga aho bakorera ni kw'isoko nkuru yo mu Kanyosha. Murahawe ikaze mwese muri Nigga Boy Fashion. Bakuzi ba Kings Family Burundi, ano turangirije ikiganiro cacu, turabakunda cyane. Ndabasabe rabaho hejuru, gira subscribe ku rubuga rwacu, mudukurikirane, ugire na partage, ikiganiro gishobore gushika kure, kuko atamwebwe nta twebwe. Turabakunda cyane. Yo Lucky Star Boy. Yo. We do Kings Family Burundi, say peace. Ni Kings Family Burundi twari. Wagwan. Kings Family.